Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira aya makuru y'imbonesha kure ya Hejuru TV n'umwanya w'yandi agezweho turi kuba mu ku itariki ya 12 Rusama 2024 aho muherereye hose rero ntimuze gucikwa n'umwanya w'amakuru tugiye kwibanda ku gisata c'umutekano na politike. Reka rero turamutse abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, abari i Bujumbura muba mumerewe gute? Mugire ico mushikiriza muri commentaire. Abari Gitega namwe hari video muza gukurikira kuri uyu munsi, ni inkuru rero idahumuriza ariko nayo mukaza kuyikurikira kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV mu makuru turiko turabategurira aza kuza mu masaha ari imbere. Reka rero tubaramutse abandi bakurikiye iyi mbonesha kure bari mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turazi ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza. N'umwanya rero wayagezweho tugiye kwibanda ku vyatangajwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Inkuru ibandanya kuvugwa ni ya vya bitero n'ubundi vyagabwe ku munsi wa gatanu, aho Red Tabara twabagejeje ko itangazo ryayo mu gatondo ko kuri uyu munsi wa Mungu biyamereza ivyatangajwe na Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano. Ikigezweho rero nuko Bob Rugurika hamwe na Pacifique Ninahazwe, tubabwire ko Pacifique Ninahazwe nawe ari mu bagirijwe ko bakorana n'aba no bagavye igitero ku munsi wa gatanu, nabo rero bagize ico bashikiriza kuri uyu munsi kuri ivyo vyose vyabaye. Bob Rugurika wewe akaba yatanze ukuri ku bantu batandatu boba barafashwe, avuga ko Uburundi bwoba bwarabeshe ndetse akagiriza Uburundi ko ari ibijuju, ababwira ko ubujuju ngo ntibwica ahubwo bugira ubutegetsi buriho bubi. Akagiriza rero ko ubutegetsi buri hari bwo buri kwiyicira abanyagihugu. Muri ya makuru rero muraza kumenya ukuri kose kuri abo bantu batandatu berekanwe ku munsi w'ejo bivuga ko ari bo bagavye igitero ku munsi wa gatanu. Ati sivyo, ntabwo ari bo kuko harimo bamwe bari barafashwe bafungiwe mu gashoka CNR. Ivyo vyose rero turaza kubigarukaho. Pacifique Ninahazwe rero nawe akaba yiyamirije ivyo yoba yaragirijwe ko ahereza inkunga abarwanyi bateye amagrenade ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura. Byose muri aya makuru tugiye kubigaruka ko ntuze gucikwa. Jonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisagiza bagenzabe kugira nabo badacikwa n'amakuru tubagezaho imisi yose. Iyi ni Hejuru TV, turabahaye ekaze. Bob Rugurika kuri Twitter yagize ati ubujuju ntibwica, ubutegetsi buriho nibwo buri kwiyicira abanyagihugu kandi bategekanya gusubira gukora iryo bara. Goyo mugabo mubona wa kane uhereye iburyo yitwa Canisius, yahoze mu gisada ca kera ex-fab mu Rumonge. Byari bibaye indwi zibiri anyurujwe ndetse afungiye mu gasho kigendereza SNL. None ubu bari kuza kuduhuma amaso ngo ari mu bateye grenade kuwa gatanu Bujumbura, bakaba bashigikiwe n'u Rwanda bivanye n'uburyarya n'ubwiyorobetsi bw'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. N'ubundi ubu butegetsi bwateguye gutega ibindi bisasu igitega muragabe mwese. Ubwo no butumwa Bob Rugurika yoba yatangaje ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Umuntu umwe rero akaba yishuye Bob Rugurika agira ati none kubera iki utigeze uvuga akinyuruzwa? Bob Rugurika nawe amwishura agira ati none wewe kubera iki ataco wavuze? Kuva ryarumbwiriza ico ngomba gukora, wiyumvira ko hari ico nari kuvuga ku bujuju bw'ubutegetsi bwabaye bwinshi. Ivyo tweet ya Bob Rugurika rero ikaba yateje amajambo menshi ndetse tugiye no kubivuga ntitwobiheza. Reka tubandanirize ku vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe imbere yuko tubitangira tubibutse ko ari mu bagirijwe ko bashigikiye abagavye ibi bitero ku munsi wa gatanu. Pacifique Ninahazwe nawe yanditse agira ati
aba bantu berekanywe na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu. Petero Nkurikiye avuga ko bano ari bo bateye amagrenade ejo ku mugoroba mu gisagara ca Bujumbura. Igitero yavuze ko cakomerekeje abantu 38. Pacifique Nazwe akaba yabandanije agira ati Petero Nkurikiye yavuze ko bano bantu biyemereye ko ari bo bateye izo grenade, yavuze ko barungitswe na Red Tabara, ntiyibagiye kutwambika ibara nk'uko amaze imyaka 9 abikora. Juguruye twamugina ngivyo yavuze tuzovyishura ko mwitangazo bikwiranye, niko Pacifique Nazwe yoba yatangaje. Akaba yabandanije agira ati cyo bikoze ntibimenyerewe ko ku mugoroba umwe igipolisi gikora amatohoza kikayaheza abakoze icaha bakaca baciyemerera n'umutima mwiza. Ko ni kenshi twabonye Petero Nkurikiye yemeza ko abantu bemeye ibintu akabibavugira ntabaha ijambo kandi akabuza abamenyesha amakuru kubaza, ariko bageze imbere ya sentare bagakana ivyo Nkurikiye yavuze ko bemeye, mbere sentare zikanabeza. Ngo ni kenshi twabonye Nkurikiye yambika ibara abantu ku bintu rimwe na rimwe biba vyakozwe n'iperereza ry'u Burundi. Pacifique Nazwe akaba yagize ati turifuza kumenya neza bano bantu abari bo igihe bafatiwe n'ibibanza bafatiwemwe n'ingene ifatwa ryabo ryagenze, ngo ufise amakuru yo twandikira. Pacifique Nazwe rero agaheza agira ati aho duhagaze ni hahandi umuntu wese yubahuka gutera grenade ku banyagihugu biruhiye bavuye mu mirimo bigorewe mu kubura ivyankenerwa mu gihugu cabo, uwo muntu akwiriye kudwanwa no guhanwa bikomeye. Nta na kimwe gishobora gusigura ububisha nk'ubwo. Turifuza ukuri kose kuri bino bintu. Leta ntikuriye kugukwegera ko ngo ibikoreshe mu kwagereza abo isanzwe yanka. Ni habeho amatoza nyayo ku mugaragaro, abakora ivyo bintu bamenyekane kandi bahashwe. Muri Fakode nta muntu akora ubwo bubisha twoshobora gushigikira na gatoya, niko Pacifique Nazwe yoba yatangaje. Murumviriza rero ivyo biriko bivugwa nabo bagabo babiri bo burwereka Pacifique Nazwe n'ubundi babandanya gutangaza ko leta y'u Burundi ariyo iriko iriyicira abene gihugu. Sivyo gusa kuko nabandi benshi bagiye batandukanye n'ubundi nabo bariko batera ivyasi vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Petero Nkurikiye. Benshi rero bariko bavuga ngo kwagiriza igihugu c'u Rwanda ntaco biza kugarura, ndetse nta nico vyoba bihuriye, nta nico vyoba bifise aho bihuriye n'ivyabaye mu gisagara ca Bujumbura. Ngo Burundi rero ngo ni bw'icungere, ahubwo bareke kwegeka ivyo vyose ku bantu batabinezwe. Hari iyindi nkuru rero igezweho muri uyu mwanya tugire tubagezeho n'ubundi n'abanyagihugu rero barahiye bararengwa ko batarota bahamba wabo, naho procureur w'intara hejeje kubatera ubwoba. Mu kanya gaheze rero niho mushikiriza manza mukuru canke procureur w'intara ya Kayanza Niyingabira Isaac yashitse ku mutumba rya Mukona, yaje ari kumwe no mu Rwizatunga Ndagijimana Vincent. Procureur yashitse yicisha bugufi yereka abanyagihugu ko bo kuyangana kuri urwo rupfu kuko ari ibintu bishika, aca basaba ko bohambu uwo yitavye Imana kuko amatoza kibandanya. Ivyo vyatangajwe na Kingo Murundi nyuma yuko hari uwishwe n'imbonera kure. Abanyagihugu rero ico gihe bankiye procureur, abanyibonye bamwankiye uwo procureur Niyingabira Isaac yaciye amera nk'urakara. Abanyagihugu nabo bihagaze ko bamubwira ko batarota bahamba umunyagihugu mu gihe abantu mugandaguye batarahanwa. Abanyagihugu rero bagize bati ayo matohoza mutubwira ko mugiye gukora nayahe kabamwishe bazwi kandi twese umukuru w'umutumba arimwo twiboneye ko bamugandaguye. Procureur Niyingabira Isaac yaciye ataha na wa Rwizatunga Ndagijimana Vincent. Ibi bintu rero birateye isoni ko muri umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo niwe afise ijambo ryanyuma kuri ivyo vyose vyabaye. Tubibutse ko rero iyo nkuru n'ubundi iva ku yigeze gutangazwa ku mbonera ko rero zagandaguye umunyagihugu, bivugwa ko zari zishobora kurekurwa. Umuryango w'umunsi rero ukaba wari watangiye guterwa ubwoba unategeka kwihuta guhambwa uwabo. Abanyagihugu rero bari banse ko mu isato hambwa izo mbonera kure zidahanwe. Muti byari byifashe gute?
Imbonerakure rero ikomeye niyo nkuru Victor iri kumwe na mugenzi wayo yitwa Kaze barafashe umunyagihugu Nsabimana Philippe ku mutumba rya Mukona. Victor yaciye yamucomita ikimito mu gutwi giserukira mukunde. Philippe yaca haracikana bakimugandagura rero baciye bamuta mu ruzi Kanyaru rugabura igihugu c'u Burundi n'u Rwanda. Makuru rero twavuye turonka yemeza ko izo mbonerakure zashaka guca zivuga ko yishwe nabo mu Rwanda, ariko abapolisi b'u Rwanda barahashitse imbere y'uko ikiziga gikurwa ku ruzi kugira ntibabeshejwe. Ku itariki ya 10 kwezi kwa gatanu 2024 abapolisi bo mu gihugu c'u Rwanda rero baciye bandika icegeranyo c'ivyari bihejeje kuba saa 8 z'umuhingamo. Icegeranyo rero catewe umukono n'impande zose harimwe abapolisi b'u Burundi, cemeza ko uwo musore yagandaguwe n'abakozi babiri b'uwitwa Ndagijimana Vincent. Izo mbonerakure rero zigiheza gufatwa zaciye zitwarwa mu gasho gakomeye Kabarore aho zaraye nijoro rya mbere, ariko ivyo rero byarateye n'abakenga batari bake kuko izo mbonerakure zitaciye zishikanwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza kugira ziraciribwe urubanza rw'ikibiriraho. Gushika ubwo rero havurwa abategetsi batandukanye kuvyivangamwo kugira izo mbonerakure zirekurwe. Batanguye telefona umuryango muhisi bawutera ubwoba kunyaruka gufubwabo. Muri abo bategetsi rero harimwo umusitanteri w'iyo komine Nsago ya Berekimasi. Rero vyari biriko biratangaza abatari bake. N'umundi mutegetsi rero yariko avyivangamwe mbona amatari w'intara ya Kayanza Colonel Demicisha hayo. Makuru hari rero nuko hahise abo bategetsi barahiye bakarenga ko izo mbonerakure zibiri canwa ku mugwa mukuru w'intara gufungirwayo, bategetse ko zigumizwa aho ikabarore. None kubera iki izo mbonerakure zishobora kurekurwa? Tubamenyeshe ko izo mbonerakure zose ari abakozi mu Rwizatunga Ndagijimana Vincent yimba Butare muri iyo ntara. Ngere tubamenyeshe ko izo mbonerakure zaheruka kurekurwa amanyanga mw'ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi. Amakuru rero amaze kuronkwa nuko uwo mu Rwizatunga Ndagijimana Vincent yamaze kuvugana n'abo bategetsi kugira babihereze ikabarore. Izo mbonerakure zice zirekurwa bose rero boba barapfunditse kubesha rero ko uwo munyagihugu ari we yitaye muri urwo ruzi ariko yiruka kuko yari afise fraude. Nubwo rero bapfunditse ico kinyoma, abantu benshi bari bibaza niba bizoborohera, ariko igihe izo mbonerakure zakubita uwo munyagihugu zikarinda zimucumita ikimito, abandi barabona nk'uko binemezwa n'ico cegeranyo umukuru w'umutumba wa Ryamukona yateye ko umukono. Niyo nkuru Victor ni imbonerakure ikomeye cane muri ako karere ka Kabarore. Imbonerakure ikorana ikongera ikaba umwizigirwa cane no mu Rwizatunga Ndagijimana Vincent acukura ubutare muri iyo ntara ya Kayanza. Mu Rwizatunga rero avuga rikijana henshi mu gihugu. Imbonerakure Victor yari yafunzwe muri 2018 ico gihe n'abagenzi be bari bateze umutego imodoka yarimwo umunyagihugu Jimmy Bigirimana barayirasa n'inko bari bitwaje. Victor rero ari kumwe na Ngendakumana Isa yatwara imbonerakure muri zone Kabarore na Girukwishaka Musa. Abo bose uko hari batatu muri 2018 rero baciye batwarwa gufungirwa mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Victor yari yaciriwe gufungwa imyaka 10 ariko kubera rero mwizigirwa mu Rwizatunga Ndagijimana Vincent yakoze ibishoboka byose aramurekuza na Musa. Umwe Isa yagumye mw'ibohero gushika uno munsi. Rero imbonerakure niyo nkuru Victor yari mw'ibohero rya Ngozi, naho nyene yari nakorwa ko yigira umukuru wa bose. We na bagenzi we ntibitwara nk'abafungwa kuko basokera umwanya bashakiye ko banywa inzoga ku mugaragaro nk'abategetsi nk'uko biragaragarira no ku bantu benshi mu masanamu bagiye babona. Makuru ahari rero nuko Ndagijimana Vincent yatanze igiture c'imiliyoni 20 kugira adekuze yambonerakure Victor aho hari muri 2022. Maze kumurekuza yaciye amugurira ipikipiki y'akazi, camusaba ko yorondera izindi mbonerakure ziyemera bazohora bakorana. Mbonerakure Victor Kabarore yaciye agenda ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza zana izindi mbonerakure zine bakorana haba no mu byo gukizura. Mbonerakure rero zitari zimenyerewe ngaho Kabarore harimwo iyo mbonerakure Kaze bari kumwe ku munsi wa gatanu mu kugandagura Nsabimana Philippe. Abanyagihugu rero bahe Kabarore bakaba batakambira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ahagarika ayo manyanga, ariko araba akanahitana n'ubuzima bw'abantu benshi. Vyonda kuri subscribe
canke sabone niba utari wavyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezeho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Aka kanya rero igihugu c'u Rwanda naco kikaba gihejeje gusohora itangazo ryamiriza ryatangajwe n'u Burundi. Turaza kurigaruka ko rero mu makuru yacu ari mu masaha ari imbere. Imana ibahezagire.